ndikanguye igihe cy'isaha 10 ni Islamu niyo soneri ibyo rififise iminota 3 n'amasegonda 25 navuze 43 niyo navuze so Sadbi yagiye mu Rwanda muri 2000 yagiye fe 2014 uvuze za kunywa bia za ndakesera n'indirimbi kunywa inzoga tuarikia tuariki Yes, one two bakunzi ba Flip TV nizera ko mumize fresh ni Mr koresha umwanya nta wundi kuri microphone no musere nifite umutumire umutumire mbona umenga araberewe hasi hejuru ni impaya fresh nagafoto yari kumwe na sati nyine ariko nashimye kumubaza nyine utuntu kumuyegeza gira ndamubaze utuntu bite brother safi boss umeze neza safi nyine turi kumwe nande muri kumwe ku mazina yanje beshi banzi ku izina rya Patrick ariko beshi ku izina ry'umufana w'umuziki ndundi banyita banzi ku izina rya Patman ndagiye cyane kubona mwashoye kuza kutuvugisha Patman none ajejwe iki kwa Sadbi ko mbona umengo muba muri kumwe muramaze kubona naho Sadbi arakunze man nta memoire ugira nta memoire agira indirimbo ya Sadbi ndikanguye igihe cy'isaha 10 ni Islamu niyo soneri ni Sadbi ku telefone oya siwe ariko nibikorwa bindonde nukupa telefone yarapfuye yes urumva nuko na soneri yiwe ni Islamu ngo ni mu gatondo kakantu Sadbi yagira kagaslamu ipatuma none we Sadbi arakuzi neza kumengo ibintu byose niwe yaranze ngo imbere ngo nga arakuzi kare ibintu yaranze cyane gose urisi sawa ipatuma ni ikintu bita Team Satura wo kizi kwiki Team Satura nzikari team ikomeye mu gihugu cyose team kandi yemewe ikora cyane bivuze team ikomeye ubushatse kuvuga team ikomeye no kubifise ibikora bikorwa bishimishije cyane gose uravye kweni ikora neza cyane paraporo izindi team sindazizi nzi Team Satura gusa umva rero uratubeshe rero atikora neza gusa ndavyumva umva team nyabaki timu numva ni timu ushobora kuba mvuze timu nuko timu n'abantu baba bari hamwe ku buryo bashobora gushigira igikorwa cyanaka kigashika kure umva ngo ubu Team Satura ngo Sadbi yarabahaye ubuzi bose kwera ngo ubu ari bitumwa ko ari umumiliyoneri nivyo man nibaza ko ari ibyo ko wavyumvise no ubukorahe babahaye akazi hehe jewe nta kazi none Patman none arafana gusa nta kintu yinziza mu bisanzwe bo je sindi nk'aba bandi baba bariko bafana kugira ngo baronke amafaranga canke baronke ikintu kanaka siwe nukwiri kunyuma y'umusani gusa jewe nuko mfise ndakunda Sadbi muri jewe ariko nta mafaranga ndamusaba ariko si kubera amafaranga arahera ariko akaranga mutima ni kindi kintu kuvuga kuba mfana Sadbi nuko ndamubonamo tara akwiye no gushigikirwa paraporo y'abandi baririmbye abavuga ko Sadbi ari ngumye bo babwiye ibyo sivyo naco ndabizi ko oya singumye namba biravana kugira fresh rero n'umuntu wanje tu moya mbiri muramaze gusangira moya mbiri keshi cyane n'uburyo Sadbi indirimbo yiwe aherukiye ko gusohoka yitwa ngo iki indirimbo yaheruka gusohora atari collabo indirimbo yanyuma aherukira gusohora indirimbo yiwe aherukira gusohora ni nyinshi rwasohoye EP yarimo indirimbo indwi indirimbo Too Much yasohotse ryari Patman indirimbo Too Much nebaza Too Much yasohotse yaravuye mu Rwanda yavuye mu Rwanda ryari yavuye mu Rwanda 2017 ngo yavuye mu Rwanda 2016 yamaze umwaka wose ari mu nzira mvuze 2016 nuko yaje hagati yo muri 2016 na 2017 acazanye Too Much kenshi bibaza ko bamenyeye gute na Sadbi Kent
kubera ibikorwa tu Sadbi yamye ari umuntu w'umukozi benshi nico bituma no abantu bagenda kumurondera kubera ari umukozi no mwifunze niko yamaye niki kintu Sadbi atarakora wifuza ko yokora muri no misi Sadbi kintu atarakora nuko twifuza ko yokora show hanze y'igihugu iki gituma yavuze ko ibihome byo byarabomotse baba barabibomoye igituma keshi bitahora bigenda uko nuko hamaze kwaguka ama platform zaragutse kana platform zari zihari uribuka ko Sadbi yavuze keshi abarundi keshi ntibakoresha imbuga ngurukana bumenyi ntibashobora kugira ngo bamenyekane bisigura yuko izo mpome nizo nyene platform igurishwa uko muziki ugurishwa wewe ushaka kwaje hanze abihebe byo kugurisha imiziki kuri izo platform arinza aje hanze nuko bari karagurisha umuziki deja wumva yo babihevye gute niko kazi ki none Patman imbuga Sadbi bakoresha mu kugurisha umuziki wozi tudondagura amazina oya ni nyinshi ziyaza abandi bakoresha za nyinshi Spotify iTunes Boomplay n'izindi nyinshi we Patman wibaza yuko indirimbo one day ya MT number 1 ari igiki cyatumye wa MT bagaruka kuririmba na Sadbi one day mu gihe yari yararirimbye my only one igituma yagarutse nuko yabonye ko my only one yamushikanye ahandi hantu yaramugurura imiryango bituma MT number 1 amenyekana ngaha mu gihugu muribuka atarimbana na Sadbi nibaza ko atarazi cyane gose ariko kuva ari nimbiyanire na Sadbi imiryango yarugurutse ivyo tuvyemeranye ni indirimbo ibihugu bibiri byakora ngaho ijya ndirimbo ifise ifise iminota 3 n'amasegonda 25 minota 3 n'amasegonda 25 ndahinyutse urafisa amega urafisa hega jendi chef jewe ndakaze cengira ndabe bakunzi ba Free GT kandabe ko atampenze kandi ukananirwa mutamuzoba utaye hasi timusatura yawe kandi timusatura ikigwa hasi kikoroka rero nibikunda nta gishobora kwasi beautiful ifise iminota 3 n'amasegonda 40 wabonye ko ari 48 watubwiye 20 nangaje je navuze 43 niyo navuze wavuze ngahe navuze 43 nimba ntihenze ifise 48 bon ntuze nayo ifise soswar ifise iminota ingahe soswar nibaze ko ari iminota 2 n'amasegonda 45 uri si ya mutanu uri kuratomboza sindio ndatomboza ndabizi reka ndagukure mu vyo minota wacu na kidumu caba itariki zinga ukwezi kwa kangahe ndatakara urataka yego so Sadbi yagiye mu Rwanda muri 2014 yagiye fin 2014 fin 2014 mu December November Empire ni rap Sadbi ni Sadbi no mu numuki numuntu Sadbi no muri rivye ariko ntabwo ari CEO ni CEO wa Empire Kachuge aho utabizi kayikoze nani ni nyinshi hari indirimbo yegeze gukora atarigera akora indirimbo Sadbi Love Control baravuga cyane ngo ino ndirimbo nubona yuko tati bujya hombesha Empire navyashobora ntashobora kuyihombesha Empire kuko nawe narabizi arabizi no muri Empire ashobora gukora imva ako nta hafisa akora musa aratambira erega na Kent Bin akora ahantu hamwe akora handi hari ahandi ako oya ari akora nashobora gukora muri Empire gusa arafata amasanamu urazi kareka kari mu manager afise n'abandi bana managing imyaka 4 Imana uri umutwite so Patman akoresha izihe imbuga ibirakabanga imbuga akoresha kugira tu imbuga je nkoresha ndakoresha Facebook ndakoresha Instagram ndakoresha nitwa Mpuzimana Patrick Instagram Twitter Twitter ni ryo nyene nkoresha Phoebe hari yitwa Mpuzimana Patrick yitwa Patman ni nyinshi mbe page ufite page zingahe page ni nyinshi zirashika nka 12 page zigira kuri 12 yego umuntu muri Team Satura ateza kugira page zingahe ari muri Team Satura aho Jeff se nkeye 12 ni nkeye tuzogera nka 20 23 25 abandi bo bafise nka 25 mu postinze rero mwese mu postingira rimwe tuba turi mu bikorwa adoho umuziki mwiza gusa yego mukaryoherwa none nta yindi miziki urawumviriza atari ya Sadbi gusa yindi ndayumviriza ariko iya Sadbi niyo nkunda kumviriza cyane kubera usanga ifise n'imano cyane ni Team Satura yose mu bikora uko ni igihugu cyose si Team Satura gusa oya igihugu cyose yego uri na cameraman ubu nubona ko Buja Frevi sinziri like biracyari iri hit imbe like ni yandi like ni ya very nice ariko ni urabizi ko ari muri Empire Empire itari kirasohora muri Empire nico kimwe na Sadbi nta na kimwe ni rebo yiwe
nizabandi uvuze ngo kugira Abarundi kugira none uvuze kugira iki wewe nushigikiye umuziki ndundi ndawushigikiye uvuze ko kugira iki zivugwa nyine mu bantu izihe wari uvuze za kunywa bia za ndakesera ni indirimbo kunywa inzoga ni indirimbo mbeka mema nitwa gute ijya ndirimbo man byo marumva ngo kunywa bia yitwa gute Million Face ijya abantu bajya baririmbye ni bande nabaririmbye n'umuririmbyi ni Big Fizzo yaririmbye Million Face sindabizi nawe ndabumva gusa sindabizi abakunzi ba Free GTV rya mbere numvise umuntu atazi indirimbo Million Face mu gihe Million Face tuzi yuko ari indirimbo iri hit kabisa iri hit yani ni hit kandi ni international song ariko uno mu Patman ikiongozi wa Team Satura ashigikira Sadbi gusa ibindi nigere rya nyuma ntumubaze ariko Patman nk'akajambo kagasunika rugi niki kiwukangurira abakunzi b'umuziki ndundi cyo no kangurira abakunzi b'umuziki ndundi nuko twogerageza tugakunda ibyacu uko beshi bamo bivuga tubagerageza kugira ngo tuvuze umuziki w'abarundi ariko tutibagiye n'abanyamahanga kuko nabo barashobora kutuvuza ntitushobora kuvuza indirimbo z'indundi jana kwijana tutariko turavuza kw'inyamahanga ko natwe bava dukomera ugasanga tugumye ngaha mu gihugu iwacu Patman mbwira kaka verse Sadbi arimba muri Beautiful kandi iri imbere gato kaka muri Beautiful Beautiful kumenga ijwi ryagiye none oya kirageza kumenga ijwi ryagiye kabisa gerageza ijwi ryagiye twende duaikia tuarikia tuma duaiki sishobora kuririmba indirimbo atari iwanjye utega amatwi kandi jana yambaye kuteri bane ko ndumviriza umuziki ukurikirana umuziki gusa ntunawubosa ngo umenye oya essentiel nuko tuwushikana kure yego indirimbo ya Sadbi ukunda cyane niyi zose ndazikunda Sadbi afite imyaka ingahe Sadbi imyaka afise nibaza kari 33 afite abana bangahe afise batatu inde nande afise inde nande afise Liam afise Leila Burundi afise na Kalum afise na Karum je pense mwana yo yisizina ya imwiti Karim Pito yumva ko warutaka so Sadbi ahindura maluke kangahe kundi biravana n'igihe ababishakiye n'igihe ahindura look yagomba ashira igikorwa hasi bakunze Free GTV nta byinshi twobicisha reka dusozerere ngaha tuvuga ati ni mubane mudukurikirana uri Patman ibukurikira tuzana umubantu boy atubwire nawe yuko gacugira atayizi atubwire ko Beauty fatayizi ciao yari koresha umwanya